Mwarumvise bababarira ko aya mashengero 11 bayahamagaye kwa president ntiyitaba. Mulisikia waliita makanisa 11 kwa rais na hawakuitika. Mu byukuri ntitwitavye. Kiukweli hatukuitika. Hanyuma kutitaba ni kwabaye kugayana. Kutokuitika si mazarau. Twaretse kwitaba twisunza amategeko. Hanyuma kutitaba ni kwabaye kugayana. Kutokuitika si mazarau. Twaretse kwitaba twisunza amategeko. Kuko aya mashengero 11 yaracemera uburongozi bwa CPU. Makanisa ya 11 yalikuwa nakubaliana na uongozi wa CPU. Umusekretari general wa CPU twaremera ko ari waduserukira imbere y'amategeko. Mwakilishi wa CPU tulikuwa tunakubaliana kwamba ndiye anatuwakilisha kisheria. No kuvuga rero ngo iyo twitaba twebwe twese amashengero tumukuye. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye mu mihinga itandukanye y'isi. Nizere yuko muri amahoro. Uno munsi rero numunsi twahariye ca gice ca kabiri twaheruka kubemerera kuvyerekeye ibibazo biri mw'ishengero ya Pentecote. Ntitwoshobora kubigarukako vyose kuko muribuka ko twagiye turaza turabibabwira mu vyigwa bitandukanye. Iki kibazo twagitanguye kuva kera kugeza aya magingo. Ubuheruka twarababwiye ingene habaye ibibazo mw'ishengero rya Pentecote. Twarabwiye ukuntu habaye zuguru bikazunguruka, umushikiranganji akabaha uburenganzira canke personnalité civile, hanyuma mu nyuma akabubaka. Ivyo rero vyatumye abanyakiremba nabo bari kumwe ya G4 voilà bitura ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo babatunganirize. Barumva yuko bajaniranijwe. Voilà ivyavuye rero mu biro vy'umukuru w'igihugu uno munsi nivyo dusabikaniriza hamwe. Ubwa kabiri duca tugira umwihwezo wimbitse kuri ibi bibazo vyabaye muri Pentecote. Utari bwa bitahure neza atahure imvo n'imvano, abone aho bigeze, ariko kandi tuza kurangiriza no ku mpanuro. Guhanurana ni vyiza, ni vy'Imana idusaba. Mumbabarire rero kubona navomye kure, nari nabemereye ko ejo haheze ndabashikiriza igice ca kabiri ariko ntivyakunze. Ndabasabe rero mubanze mu nkubiti inkoni z'imbabazi. Nimumbagira ibisika wabaye imbabazi. Ndazi yuko hari abantu benshi barindiranye igishika iki gice ca kabiri. Voilà hariho ni benshi mana yanje. Hariho abakozi b'Imana babanza amatwi, urumva ku matelefone bavuvye. Hariho abakirisu mu mihinga itandukanye y'igihugu n'abari hanze y'igihugu. Mbere abari hanze y'igihugu oya sibo benshi mugabo bose bateze amatwi. Hariho abarezi banyigishije, abarezi naciye mu maboko aho bari ngaho bariko barumviriza ati reka twumvirize muhungu ngahaga bashahu arakurikiza bimwe twamwigisha. Aho bari hariya reka twumvirize kwa dekona. Aha ni kugwembe wampaye inkarabo twiganye bari hariya. Telefone baguma ya hariho abategetsi twumve ko ahengama
umve ko ahengama kuri iki kibazo. Bari hariya bavuvye, hariho abavyeyi hariya bahoze atanuwumva ko ijambo mugabo barindiye bagira bati reka twumve rutsure hariya yavukanye hariya twumve ingene avyifatamwo. Bo ivyo bitsure vyose birateye ubwoba, naye nca mbanza nkaraba ukuntu bayenga gakora yandi makuru pe voilà, gaca ndababwira nti ariko naho biruko tubanze duce bugufi voilà, banze ndabaririmbira karirimbo bwagaheruka kera, karirimbo hariya mu y'abana wampaye inka hariya muri Sunday School. Mana yanje harya anagomba ndabatera inkuru ya wampaye inka. Utu turirimbo turahambaye cane ndakurahiye. Nababwiye abigisha banje ba Sunday School bagira bati reka twumviritse ya Imana izonkorera ibitangaza, Imana izonkorera ibitangaza, ninakora ivyigomba n'amanda yinezereza, Imana izonkorera ibitangaza. Utu turirimbo twarimwo amavuta. Umviriza rero, aka nako karahambaye cyane. Karavuga ngo mwemuyera manuka, mwemuyera manuka, mwemuyera manuka, imitima yacikire, mw'ishengero turagukeneye, mu bibazo turagukeneye, mu gihugu turagukeneye, imitima yacikire. Aho rero muca mutugira ko wampaye inka. Nuko rero ndasaba mpwemu yera ngo mfashe kino gikorwa, kandi namwe abatahuze ibikenewe. Nkuko nabibabwiye, iki gikorwa nticoroshe na gatoya. Aya majambo ndiko ndayavuga mu gihe imitima y'abatari bake yakomeretse. Rero nico gituma mbanje gusaba mpwemu yera ngo amfashe nshobore kubashikiriza iki gice ca kabiri, kugira ngo simpave zanga ndiko ndakomeretsa kandi canke ndiko ndatoneka imitima yari isanzwe iza yamerewe nabi. Ntegerezwa gusaba Imana kugira ngo sindabivuge uko ariko kose, kuko nababwiye yuko amatwi ariko aravyumviriza ari menshi. Nuko rero jenza nizeye yuko vyose biza kugenda neza, kanatsinda ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa vyose na Kristo aminkomezi. Voilà. Nuko rero reka korale Nyakarambo itwinjize mu cigwa. Hariho ikidenge mu Giheburayo citwa Betesida, cari gifise amabaraza atanu. I Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama, hariho ikidenge mu Giheburayo citwa Betesida, cari gifise amabaraza atanu. Murayo amabaraza atanu hariyo abarwayi benshi cane, bari barorereye ko bazazikuruka. Ibimuga n'abacupa indwara,
ya kino cigwa rero si y'ugukomeretsa, si y'ugucanishamo. Voilà, intumbero yacu ni iy'ugusomora, ni iy'ugusubiza hamwe. Ariko ni vyiza yuko tubanza tukababwira kukuri kw'ivyabaye. Ukuri yarakugora kwakira iyo umuntu atari mature, iyo umuntu adakuze mu vy'imwemu. Voilà. Rero harabaye ibibazo muri Panekote, ivyo nta muntu n'umwe atabimenye. Kubera uburemere bwavyo vyabaye ngombwa yuko bishika no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Bagiye mu biro vy'umukuru w'igihugu kubera iki? Bagiye mu biro vy'umukuru w'igihugu kubera G11, no kuvuga ya mashengero 11 ashigikiwe n'umwubahwa Nicola atwara sepebu. Yari yituye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo ashobore kwanira guhagarika canke gufuta president y'abanyakiremba. Mvuze president n'uburenganzira bubaha ubwigenge. Uwo nawe yarabumviye arayanira. Voilà. Ivyo mwaravyumvise mu gice ca mbere. Ayaniye rero b'abanyakiremba nabo bati ibi ntitwobigumiza ngaha, reka twiture ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo badutunganirize, kuko twoba tunigiwe mu menshi, twoba turenganijwe. Bagiye ibiro vy'umukuru w'igihugu biriga ku birego vyabo kandi batako basanga nukuri. Niho bahamagara bo muri G11 rero bakiyankira kugenda. Barabahamagara, barasubira barahamagara, barasubira barahamagara, baranka kugenda. Rero hari igihe wica amatwi umuntu ariko arakubwira ati yamara ingo ndagutunganirize, yamara ingo wica amatwi ugasanga ahubwo uri kuzibira iyo biva. Mu biro vy'umukuru w'igihugu rero bamaze kumva ivyo birego vy'abanyakiremba, hanyuma bakaraba iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji mu kwanira, mu gukuraho canke mu gufuta iyo president y'abanyakiremba, basanga umushikiranganji koko yararenganije abanyakiremba. Bon, ivyatumye kumbure abarenganya ivyo turabigaruka ko mu mwihwezo, ariko reka mbanze ndabasomere iri kete ryandikiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ndazi yuko riri mu vyo mwari murindiriye cyane. Iri kete rero riri mu Gifaransa. Igifaransa naco murazi yuko ari umwana w'uwundi, ariko muranyihanganira. Umutwe w'amajambo ni République du Burundi, Cabinet du Président. No kuvuga ngo ibiro vy'umukuru w'igihugu. Hejuru handitseko ngo Président, birihuta. Gitega itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Vyamenyeshejwe umushikiranganji wa mbere. Ikete rikaba ryandikiwe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Monsieur le ministre, nyakubahwa mushikiranganji agakwabo. Mu ntunge singene ndasigura ijambo kurindi, ariko ndababwira incamake. Ndabisoma mu Gifaransa kugira ngo abumva Igifaransa bashoke bavyumva, hanyuma nsigurire abatumva Igifaransa. Le représentant légal de l'église Pentecôte de Kiremba, pasteur Nkunzimana Oscar, et le révérend deuxième pasteur, vice-président de l'Assemblée générale, Nirikana Eliakim, ont adressé une correspondance à son Excellence Monsieur le Président de la République, par laquelle ils ont formulé un recours en annulation contre votre décision numéro 530/256/CAB/2025 portant annulation de la prise d'acte numéro 530/4125/CAB/2024 du 17 juin
2024 de l'église Pentecôte de Kiremba. Ati nyakubahwa mushikiranganji, userukira imbere y'amategeko ishengero rya Pentecôte y'Ikiremba, akaba ariwe Pasiteri Nkunzimana Oscar na Reverando Pasiteri wa kabiri, akaba ari n'icegera c'umukuru w'inama y'abapasitori ariwe Nirikana Eliakimu, barandikiye ikete umukuru w'igihugu bagira rokuru, aho bariko berekana ko ingingo mwabafatiye y'ugufuta uburenganzira bwabo idakurikije amategeko. Iri jambo rokuru ntihagire uwo rideranja muri mwebwe mutumva igifaransa, mwahora mwumva mbere n'ubu ngira biracaba, nk'umwana cyangwa umunyeshure yiga mu wa gatandatu, amanota ya konkuru yaje, voilà, hanyuma gasanga yararenganijwe, hariho inimero yari yatoye, voilà, ntibamuhaye amanota, yacagira ikintu bita rokuru, voilà, kugira ngo bamuhe amanota yiwe. Mu yandi majambo reka tuvuge ngo yacagira rekaramasiyo, voilà, rekaramasiyo nugusaba ivyo wari wemerewe n'amategeko bataguhaye, voilà. Akajambo rokuru rero mwakumvise, ntihagire uwo gasubira kugora canke gutera ibibazo. Mwebwe mutahura ururimi muze muratwihanganira gose cane, kuko hariho abanyeshure gifaransa vraiment kigora. Tuje kuri paragraphe ya kabiri. Après l'analyse de les recours, il s'est avéré que la décision de l'annulation de la prise d'acte de l'église Pentecôte de Kiremba est fondée sur la violation de certaines dispositions des statuts de la communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CPBU en sigle. Point. Or, les statuts de la CPBU de 2023 ne sont pas conformes à la loi organique numéro 1/30 du 16 septembre 2022 portant modification de la loi numéro 1/35 du 30 septembre 2014 portant cadre organique des confessions religieuses en son article 71 qui dispose que, voilà, entre guillemets, la présente loi ne met pas en cause les statuts et les droits propres de chaque confession, organisation ou mouvement religieux, pour autant qu'il soit conforme aux lois et règlements de la République du Burundi ainsi que les accords signés avec l'État. Bati hamaze kuba umwihwezo kuri iyo rokuru yabo, vyaragaragaye ko ingingo mwafashe y'ukwanira canke y'ugufuta uburenganzira bwabo mwisunze yuko hariho ingingo zimwe zimwe batakurikije, ingingo za CPBU bazivuzemwo ngaha. Bati ingingo CPBU ivuga yuko zidakurikiza amategeko. Bati stati za CPBU bwayo zo mu 2023 ntizikurikije amategeko, ntizijanye n'itegeko rigenga ryo mu 2022. Bati kandi nizo stati za CPBU ntizijanye n'itegeko rya leta mu ngingo yaryo ya 71. Umviriza agace kagira gatatu. En considérant le statut de la CPBU de 2023, cette dernière, en tant qu'une association sans but lucratif, s'est accordée la qualité d'une confession religieuse sans le consentement de tous les membres de la communauté, ce qui constitue le nœud de la mésentente entre les différentes églises de Pentecôte. Point. Aka rero mukumvirize karakomeye cyane. Inyishu yavuye ku mukuru w'igihugu iri muri aka. Bati dufatiye rero kuri sitati za CPBU zo mu mwaka wa 2023, bati dusanga CPBU nk'ishirahamwe
ridaharanira inyungu iyo association canke iryo shirahamwe sepebu ryigize canke ryihinduye nk'ishengero, kandi abasanzwe bahurikiye muri sepebu canke bahurikiye mu iryo shirahamwe nyene batavyumvikanye ko, aho akaba ariho havuye ipfundo, reka mvuge inyanduruko y'ukutumvikana hagati y'amashengero ya Pentecote. Aka rero nizera yuko mukumvise inyanduruko y'ukutumvikana amashengero ya Pentecote yavuye he? Yavuye ngaha nyene. Mwumvirize rero itegeko baciye baha umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Par la présente, Son Excellence Monsieur le Président de la République vous instruit d'annuler votre décision numéro 530/256/CAB/2025 portant annulation de la prise d'acte numéro 530/4124/CAB/2024 du 7 juin 2024. Bati kubw'ivyo vyose rero nyakubahwa mushikiranganje, umukuru w'igihugu aguhaye itegeko ry'ukwanira ryo gufuta ingingo mwaheruka gufata y'ukwaka uburenganzira bwo kwigenga ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Ibiharuro biragoye ntavyo nokwirirwa ndasubiramwo, ariko ibikuru ni ibindi ababwiye. Ivyahereye aho mwumviriza kandi kantu yongeyeko. Il vous est également instruit d'annuler la prise d'acte des statuts de la CPBU et de juger la conformité de cette association avec la loi numéro 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Point. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma considération distingue. Le chef de cabinet civil du président de la République, Aloys Sindayihebura. Ashirako umukono, aterako ikidodo ngo pwa. Aka kantu kubwa nyuma rero ati sivyo gusa. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu agira ati camwanira na prise d'acte des statuts ya CPBU kugira ngo ibe conforme canke ikwirikize itegeko ryo mu 2017 rigenga amashirahamwe adaharanira inyungu. Ivyo rero bikaba vyagizwe na chef du cabinet civil mu biro vy'umukuru w'igihugu, uyu yitwa Aloys Sindayihebura. Nuko rero vyagenze, iyi mukaba mwumva yuko ari intsinzi kw'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Kubera iki? Kubera ryasubiranye uburenganzira bari baryatse. Aho rero mwahora mwumva zuguru ibintu bicangana, abakristo ntibamenye ibiriko biraba batebaka. Ibi bintu none biriko biraba mu ishengero rya Pentecote nibiki? Imwemu yaduteye ninki? Voilà, aho vyavuye mwahumvise. Vyavuye ku kuntu CPBU yagombye kwitwara nk'amashengero kandi atari ishengero, yoyo ari ishirahamwe ry'amashengero ahurikiyemwo. Voilà. Tuvuze CPBU rero, bien sûr, c'est une personne morale. CPBU ni ishirahamwe, mugabo iryo shirahamwe rirongowe nande? C'est une personne morale dirigée par un individu. Voilà. Une personne morale ni nka association. Bon, ni nka association ishigwaho n'abantu. Abo bantu bakavuga bati amategeko rero tugenga naya. Voilà. Rero muri iyo association havuyemwo abantu bagaca bavuga bati aya mategeko turayahinduye. Voilà. Abandi ntibavyemere, murumva yuko kiba kibaye ikibazo. Aha rero CPBU
murumva yuko yitwaye nk'amashengero ikiza gufata ingingo izifatira ayo mashengero. Voilà. Akantu muribuka ko nigeze kukababwira nti finalement impene irivyarira umugabo. Abanyamashengero nibo bashizeho sepebu. None sepebu igaruke ibafatira ingingo zihambaye gute? Voilà. Tuvuze sepebu rero tuba tuvuze uwu ayitwara. Twaravuga yuko ibibazo vyose bishobora kuba biriko birategwa nawe, kumbure bamwe ntibadutahura biyumvira yuko hari ico twoba dupfa canke tubifisemwo inyungu kanaka, ariko si uko bimeze. Ukuri rero bene data kuzokwamara ukuri, kandi hari aho kubabaza ndabitahura, ariko nta kundi nyene urumva kuguma ukuri. Ngarutse inyuma gatoya, ibintu vyatanguye guparangana neza na neza igihe manda ya Pasteur Nicolas ariwe atwara sepebu kino gihe yahera, aho kwitegura kugira ngo abise abandi nkuko vyari bisanzwe bitegekanijwe mu rutonde aca agumaho. Murumva yuko yaciye agerageza guhindura amategeko. Voilà, amategeko amukingira kuguma hahandi, ahubwo no kugira igitutu canke ubutegetsi ku bandi. Ibi rero biri mu vyatumye abanyakiremba baca bagira bati eka ibi ntivyoshoboka, amategeko siko avuga. Voilà, uyu musekreteri wa sepebu rero murumva yuko afatanije n'aya mashengero 11 baciye baja mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati. Voilà, ikiganiro caje ivyo bavuganye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati kigatuma umushikiranganji yivuguruza mu ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganji, iyo ngingo akayanira canke akayihagarika. Murumva yuko ari ikintu kidasanzwe. Mwiyumvire namwe umushikiranganji kugira ngo afate ingingo, iyo ngingo ibanza kwigwako neza n'abahanuzi b'umushikiranganji, abo bita abakonseye ba ministere. Ubwa mbere igihe kiremba yasaba president, aba bakonseye baravyize ko neza, barabwira umushikiranganji bati nyakubahwa mushikiranganje, twihweje ivyo ishengero rya Pentecote y'ikiremba ryasavye birakurikije amategeko. Voilà, umushikiranganje arabiraba ati nivyo, araterako igikumu, arabahamagara baratwara iyo president. Mugabo mu nyuma ico kintu coba caratumye umushikiranganje mu nyuma yipfuguruza akavuga ati wapi ibi bintu kabisa, narihenze, abakonseye bose barihenze, dusanga vraiment hakozwe amakosa, none reka tuyanire. Ico kintu bagabo mwebwe mwumva coba ari giki? Coba gisanzwe? Nibaza ko coba ari giki? Nko muri komantere mwebwe mwoshobora kumbure kuvuga ico kintu, ico mucibaza ko, nibaza ko ico kintu ari giki? Ico kintu cotuma umushikiranganje yafashe ingingo ihambaye agashirako ikidodo c'igihugu, mu nyuma agashavuga ati wapi usinye ni wasinyura kabisa, oya ndabihinduye. Nibaza ko ico kintu coba ari giki? Nibaza ko ari inguvu zahe zotuma umushikiranganje akora ivyo? Uko biri kose abarundi barawuciye ngo uheza kugoka ibigori bigaca vyera, kandi ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo. Abarundi bari baciye ubwenge cane. Umuntu yihindukiza mu ijambo arakunda guta mu ngorane, guta mu kaga abantu, arakunda guteranya abantu cane. Abantu kenshi ukunda gusanga bagira ibintu hamwe n'ivyo bakihindukiza mwijambo, mwari mwumvikanye iki bagaca bihindukiza ngoye ngo wapi ivyo ntavyo twavuganye, ngo ivyo ntavyo nzi. Abantu nkabo baba ari abantu babi cane, baba ari abantu
bataryoshe ku bana, baba ari abantu batarondera canke batitaho neza y'abandi, aba ari abantu bironderera nyene ivyabo, inyungu zabo, voilà, ivyo bashira mu nda zabo gusa. Bo ibi reka tubivuge, tuvugisha ukuri nuko nyene bimeze. Navuze nti uheza kugoka ibigori bigaca vyera. Mwiyumvire rero, mwishize mu kibanza c'umushikiranganje yahejeje gufata iyo ngingo y'akarenganyo, voilà, ingingo donc yafashe bidakenewe, ingingo yafashe kumbure kubera za nguvu mutarambwira, za nguvu ntavuze, voilà, hanyuma bica bishikira umukuru w'igihugu. Iyo dosiye aca yifata mu minwe, ivyo yagize vyose aca bicishamwo umurongo ati ndavuze yuko aba bantu basubiza uburenganzira bwabo. Quelle sorte d'humiliation? Voilà, iki ni ikintu bita humiliation. Voilà, umushikiranganji iyaba yari uwundi yari kuba yatanze imihoho kera, kuko ibi bintu yagize ni ibintu biteye isoni cyane. Ahubwo hari hakwiye kuba amatohoza yimbitse, hakamenyekana izo nguvu zatumye afata ingingo itabereye, izo nguvu zatumye ahindura ivyo leta yari yashinze, voilà, ivyo ubushikiranganje bwari bwashinze agaca bihindura. Mbega abakonseye muri ministeri yoba yarababajije, boba barasubiye kuvyiga ko bakabona vy'ukuri byari bikwiye? Mbega yoba yabigize ku giti ciwe, yoba yabigize agomba kuronka inyungu izahe? Voilà, izo nyungu rero akaba arizo zimenyekana. Voilà, izo nguvu yaronse kugira ngo ashobore guhindura ivyo bintu zikamenyekana, abanyagihugu bose bakazimenya, kuko abantu nk'aba bagiye barabandanya kugira ibintu nk'ibi, murumva yuko atahantu na hamwe twofa twarashitse. Raba rero ukuntu umukuru w'igihugu usanga imanza zaramubanye ibihumbi n'ibihumbi. Voilà, kubera iki? Abantu kumbure baragiye mu masentare, niho batunganirije, bagize rokuru a revision ku mushikiranganji. Raba abashikiranganji rero, mu gihe hari abashikiranganji bameze nka mwene uko, murabona ingene bica bigenda. Voilà, baragukasiriza ngaho nyene, voilà, dossier igaciherera ngaho nyene, abama bagiye baba bagiye. Or umushikiranganji hari inguvu kanaka yaronse zo kubizibira canke zo kuvyanira canke voilà, zo kudacisha ukuri kuri. Izo nguvu mwibaza ko ari izahe? Ntazo navuze, ariko ndazi yuko muzihoza muzizi. Nagombye ko ari mwe muzivuga, ndazi yuko muzizi. Bo mu majambo make, umushikiranganji yaramenje, kandi na sebuja yarabonye yuko yahengamye, na sebuja yarabonye yuko voilà, yari yarenganije abanyakiremba. Ibi rero nibara ku mushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu. Iyumvire rero umuntu agira ubuhemu nka mwene ubu, ibindi byo bimwizera ko gute? Mugerageje kuraba ingaruka mbi zotewe n'ingingo atariyo y'umushikiranganji, ingingo y'ububeshi zobaye izahe? Aha ndavuga kwishengero, eka mbere no ku gihugu. Reka tuje kuri point ya kabiri. Nagomba mvuge kuri iri jambo umupasiteri yavuze ngo umukuru w'igihugu ngo nivyo yaraduhamagaye hanyuma ntitwagenda. Nagomba mubinkundiye baze nkosore agakosa nari nagize mu cigwa ca mbere, aho navuze yuko ari umwungere wa kabiri wo ku Mukoni. Navuze amakosa, ahubwo n'umwungere wa kabiri w'ikarama. Kwihenda rero birabaho, mu ntunge mu mburane.
mwarumvise bababarira ko aya mashengero 11 bayahamagaye kwa perezida ntiyitaba. Mulisikia waliita makanisa 11 kwa rais na hawakuitika. Mu byukuri ntitwitavye. Kiukweli hatukuitika. Mwumvirize rero iki kintu. Perezida yarabahamagaye. Nivyo. Hanyuma ntibitaba. Aravyemeje ati nivyo ntitwitavye. Kubera iki? Hanyuma kutitaba ni kwabaye kugayana. Kutokuitika si mazarau. Twaretse kwitaba twisunza amategeko. Voilà, ati baretse kwitaba bisunze amategeko. Nagomba ndababaze abantu b'Imana. Amategeko ari mu Burundi avuga yuko umukuru w'igihugu aguhamagaye agukeneye utokwitaba. Ayo mategeko nayahe? Aha, harimwo abantu bize amategeko, harimwo abavoka, harimwo abacamanza, harimwo n'abandi bantu bize cyane. Ayo mategeko mwibaza ko arayahe abantu b'Imana. Reka tuje ku ntwaro ya cami. Umwami aguhamagaye akagutumako nk'uko nyene byagenze. Hanyuma ukanka uti jewe singenda. Vyaca bigenda gute? Bo, murabivuga muri komanteri. Vyaca bigenda gute? Vyaroroha. Baca bakwita gute? Aha ntivyumvikana ukuntu bokumvira amategeko y'utwara sepebu hanyuma bakareka kumvira umukuru w'igihugu. Ntivyumvikana ukuntu umushikiranganji abatumyeko basha n'uwugwaye baramutwara. Voilà, bakagenda mu bushikiranganji. Mwumvise avuga ati umushikiranganji yaratuhanuye ati niyo mwatora abarepresentarego nibo bazokwama baza mu manama mwebwe ntimuzosubirira mu manama. Voilà, karakonshishijemo. Ariko mwavyumvise birimo. Mbwira ukuntu bokumvira umushikiranganji hanyuma bakagabira sebuja, bakagabira bose wiwe, bakagabira umukuru w'igihugu. Ivyo bintu mwumva vyumvikana? Kira noneho Bibiliya iravuga ngo mugamburukire abarongoye, abatware. Voilà. None aba bantu vy'ukuri baragamburukiye umukuru w'igihugu canke baramugabiye? Ico nico navuze muri ca cigwa ca gihe muvyibuke. None nk'ubutumwa bwo kugamburukira abarongozi aba bantu vyoborohera kububwira ishengero gute? Vyokoroha? Mumbabarire sindiko ndaca urubanza, ariko nibaza yuko tuza guhanurana mu kurangiza. Ibintu vyose biba kugira ngo tubikuremo icimbo. Biba kugira ngo biduhe kubona ibitaboneka. Ibi rero ntivyagarukiye ngaha, vyahavuye bivamwo ibintu vy'urwanko, ibintu vy'ikumira, bijamwo ibintu vy'intara, amacakubiri afatiye kuri ivyo. Donc bibi bintu birebire cyane, kandi ivyo bintu ntivyategerezwa kuba mu bana b'Imana na gato. bari barorereye ko bazazikuruka ibimuga n'abacumu. Iyi korale mubona ni korale Nyakarambo yahora iririmba ku Ntahangwa. Inyakarambo ni mu ntara ya Gitega. Abantu rero bava mwico gice ca Nyakarambo bari Bujumbura kugira ngo bakore igikorwa c'Imana bariyegeranirije baja hamwe baravuga bati twogira ikorale. Voilà. Hanyuma baca bagira iyo korale, baca batangura kuririmba ku Ntahangwa. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Iyo Nyakarambo itwagwa muri Kiremba, ikukira Kiremba. Igicuka rero hagati y'aya mashengero aho gitanguriye baragize bati aha mwebwe ntimusubira kuririmba. Ntibavuze ngo ni kubera muvi Kiremba, ariko murazi yuko ibintu bishobora gukorwa mu buryo indirect, ukabona ubutumwa bashatse gutanga. None mwumva bo bahagariswe kubera amakosa bakoze canke kubera akajagari bahora batera canke bo bazize ico cuka kibi? Nico gituma nako ndababwira nti ibintu vy'ikumirana byahavuye bitangura
kuba mu ishengero rya Pantekote kubera ico cuka kibi. Rero murumva yuko ibintu nk'ibi bimaze gushika mu bantu b'Imana ni ibintu bibi cyane. Sinibaza yuko mpwemu yera abakiri aho hantu baba bamwirukanye. Nk'uko nabivuze, intumbero ya kino cigwa suko ibi bintu vyobandanya, ahubwo nuko vyohagararira ngaha, imitima yasambutse, imitima yakomeretse igasubirana, igasomogwa. Voilà, imitima yakomeretse kubera amacakubiri, kubera ikumira, kubera ubwo gwanko isubirane. Voilà, nababwiye yuko ibi bintu vyose biba mu gihe mpwemu yera canke mutima mweranda atakiri mu bantu, canke mu gihe bamwirengagiza ntibamuhe ikibanza. Ico rero nico gituma bagenda bakaja mu masentare, bakaja mu manza, imanza zikazomara imyaka n'imyaka. Kubera nigiki none gituma abantu bashikiyo hose? Nagomba turabire hamwe ibintu bitanu bibitera. Turabira hamwe n'ibindi bintu vyotuma ivyo bintu bihagarara. Icambere nukudakura mu mpwemu. Abakirisu bamwe rero usanga batarakura mu mpwemu, batazi kugendera ku rutonde rwa mpwemu yera, batazi kumviriza mpwemu yera. Ivyo abakirisu batarakura mu mpwemu tubisanga mu Baheburayo igice ca 5 ku murongo wa 14. Haravuga ngo ariko ivyo kurya bigumye n'ivyo abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Ica kabiri kibitera n'ubwibone, ubwirasi, ubugunge. Abiri iravuga ngo mbega muri mwebwe imishwano iva he? Ntiva mu bwibone, mu bwirye. Voilà, mu kwikunda birenze. Imigani igice ca 13 ku murongo w'10 haravuga ngo ubwibone butera imitongano gusa, ariko ubwenge bubana n'abemera inama nziza. Ubwibone rero, ubwirasi nibwo ntanduruko y'amabi yose, ingorane zose zikunda gushika. Ubwa gatatu, ibi bintu biterwa no kudaharira. Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 32 haravuga ngo mugiranire neza, mugiranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Ubwa kane, hariho ukuganzwa n'isi. Tubisanga mu Baroma igice ca 12 ku murongo wa 2. Haravuga ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Ubwa gatanu, ibi biterwa no kudadaza canke gukomantaza umutima, ntugombe guhanuza. Imigani igice ca 11 ku murongo wa 14 ahabuze abarongora b'ubwenge abantu barahenebera, ariko mu nama ya benshi habonekamwo amahoro. Voilà, murumva yuko ibi bintu vyose mvuze ngaha ugerageje kubiraba neza birimwo mu vyateye ikicuka kibi muri Pantekote. Muti none ico cuka kibi cyatewe na shetani kugira ngo kiveho vyogenda gute? Voilà, ubu tugomba dutange umuti. Umuti nababwiye yuko utava handi, umuti uva mu ijambo ry'Imana. Iri jambo riri muri Timoteyo wa 2 igice ca 3 ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17. Haravuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Voilà, aya majambo rero yahumetswe n'Imana, nta kuyafata minenegwe. Voilà, ubwa mbere cokorwa kugira ngo ibintu biri muri Pantekote ihagarare nuko bosenga,
bakarondera kurongorwa na mpwemu. Voilà, ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abarongorwa na mpwemu kuko ari bo bana b'Imana. Ibi birarungika guca barondera ubwenge butuma bakemura ibibazo vyabo. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko gasanga hari uwo muri mwebwe akenye ubwenge ntabusaba Imana igabira bose atakinubwe idaterana imiragwe azobuhabwa. Abarongozi rero bo mw'ishengero rya Pentecote nibarondere mpwemu yera, basenge, barondere ubwenge voilà uvuye ku Mana, izotuma bikunda bumvikane ivyo vyose bibatandukanya bihere. Ubwa kabiri, isunge ivyanditswe muri Bibiliya ukuntu abandi bakemura ibibazo bafitaniye. Voilà, ivyo turabisanga muri Matayo igice ca 18 ku murongo wa 15 gushika ku murongo w'17. Mugenzawe niyakugirira nabi ugende umuhishuke mwiherereye niyakumvira uzoba wigaruriye mugenzawe, ariko natakumvira ujane umwe canke babiri kugira ngo ijambo ryose rize riringanizwe bivuye ku kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu. Aha mu gihe hari ingorane abanyabwenge bari mw'ishengero barashobora gufasha kugira ngo ayo makimbirane canke izo ngorane zihere, barashobora gufasha gutora umuti. Ubwa gatatu, practice humility and forgiveness. Nukuvuga ngo ca bugufi muharirane, ca bugufi mutange imbabazi, muhane imbabazi. Voilà, ibintu vyama vyagoranye, aho ibintu bigoraniranaza nakivuze, voilà, bitangurira mu gukomantaza imitima ya bamwe, mu kubabaza imitima. Voilà, ivyo bikavamwo kwa kwikunda. Ivyo rero bica bituma umuriro waka mw'ishengero, umuriro waka mu kibano, mu bantu. Kudaca bugufi ni ikintu kibi cane. Rero murumva yuko abantu bakwiye guca bugufi bagaharirana. Iri turabisanga mu Bikorosayi igice ca 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icapfa n'ubundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe abariko muharirana. Voilà, ibi bintu rero biragoye, ndabivuze nzi yuko bigoye, mugabo namwe abantu b'Imana, bakozi b'Imana muriko muranyumviriza, twebwe abakirisu ntimusubire kutwigisha ibintu namwe mudakora. Voilà, ahubwo mu gihe habaye ingorane gerageza muzikemure, mubwire abakirisu muti no, twisunze ijambo ry'Imana tubigisha, izi ngorane tubwirizwa kuziheza. Abakirisu bazoheza tubabonereko, no kuvuga ngo twebwe abakirisu tuzoheza tubabonereko akarorero keza, natwe tuvuge duti ibibazo vyacu turabikemura natwe. Voilà, tubone yuko bishoboka. Mugabo aha mureke kutwigisha ibintu namwe mutoshobora. Gerageza rero, ndazi ko bigoye mugabo gerageza, birashoboka. Kandi nk'abakozi b'Imana biyubaha, ivyo murashobora kubikora. Hakurangwa no kuguma mwimbana mu mizi, kuguma muyovya izo muragiye, murashobora kubikora. Izi ngorane zigahera, hanyuma ubuzima bukabandanya. Mu gihe mw'ishengero habandanije ibibazo nk'ibi, habandanije ingorane nk'izi, no mu gihugu nta mahoro abaho, kuko murumva yuko abakirisu imitima ikihagarara kandi igahagarikwa na mwebwe, ari mwebwe mwari mujejwe kwikiza. Voilà,
aha rero mwige ku kibazo c'uburongozi. John Maxwell ni umupasiteri nkamwe yavuze ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Mu gihe mu burongozi bitameze neza, voilà, ibintu biraheza bikadabuka. Mu gihe ibintu bimeze neza mu burongozi, ibintu bigenda neza, voilà. Mukabandanya kwikunda, mukabandanya kubona yuko ibintu vyogenda ko mubigomba, mubanje guhotorana, voilà, aho ibintu bizogorana kandi muzocirirwa nini. Twebwe rero abakirisu banyu tuba turi ngaha tubarabira ko akarorero keza, voilà, kuko urabona yuko atakuntu mwoja muri zuguru hanyuma natwe ngo ntituje muri zuguru ntivyokunda. Nimwe muri mbere yacu rero murabe ukuntu mubitunganya, voilà, mwumvikane, mwihanganirane, nivyo Bibiliya ivuze, kandi mukisunga ijambo ry'Imana, vyose biragenda neza. Perezida yigeze gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Ronald Reagan yaravuze ati ibibazo vyose duhura mu buzima bwa misi yose vyose bifise inyishu mu gitabo ca Bibiliya. Voilà, iri jambo ryaranryoheye cyane. Iri jambo ryatumye nsoma Bibiliya kugira ngo ndabe yuko yoba irimwo ibibazo kanaka duhura mu buzima bwa misi yose. Jewe Bibiliya nayisomye incuro zibiri, nukuvuga kuyisoma nkayiheza. Ibanga nasanze rigoye nuko uheza kuyisoma bimwe vya mbere utakivyibuka, voilà, kuko ibintu vyo muri Bibiliya ni vyinshi cane, nico gituma bavuga bati Bibiliya ni shamba, ntiwoshobora kubifata ku mutwe vyose ngo bishobore, voilà. Kwari kuraba ko vy'ukuri muri Bibiliya hari inyishu z'ibibazo duhura igihe cose. Rero nasanze Bibiliya ari igitabo gikomeye cane, hamwe tugikurikije nasanze ingorane dufise mu kibano twozihereza, voilà, nasanze inyishu z'ibibazo vyose ziri muri Bibiliya. Ndabaye nk'akarorero, je nize amategeko kw'ishure, nasanze amategeko yose arimwo muri Bibiliya. Iki kintu carantangaje gose, nasanze amategeko yose arimwo muri Bibiliya. Ikintu kirahambaye cyane, abantu bakoze amategeko y'igihugu ils se sont inspirés sur la Bible. Birashoboka cyane kuko amategeko yose, sindababesha, amategeko yose nasanze arimwo muri Bibiliya. Kanatsinda Bibiliya ivuga ngo nta kintu gishasha kiriho munsi y'izuba, voilà, irabivuga neza. Ariko kuba narasomye iyo Bibiliya si kuvuga yuko ibirimwo vyose ndavyibuka, ahubwo wumva hariho ibiguma bigusiga canke ivy'uguma utazi, bituma uguma ugomba kurondera. Ariko kandi hariho umuprofesere ariko aratwigisha, aratubwira ati l'important n'est pas de tout savoir, l'important c'est de savoir où tout se trouve. Ati gikomeye si ukumenya vyose ku mutwe, ati gikomeye nukumenya aho biri. Rero nanje naho ntaba ndabizi ku mutwe vyose, ngabo kameme mba ndabizi aho biri. Kumbura ico gihe nafatwa niyo mpwemu yo gusoma Bibiliya. Imana ariko iragira iti emuka umunsi umwe uzoshikiriza icigwa, ushemwo aya majambo. Rero ni vyiza yuko wosoma hakiri kare. Nico gituma niko ndababwira nti ibintu tuganiriye ntimubifate minenegwe, jewe ndabikuye mu ijambo ry'Imana, mu gitabo mwemera, igitabo gitagatifu. Nuko
ibi bintu mukabigendera byose bizogenda neza. Ndifuza yuko ishengero ryokomera, sinifuza yuko ishengero ryotabagurika. Nuko rero bakundwa, reka ngarukirize ngaha, ariko aho noba naravuze amajambo akarishe hagira uwatsitaza murambabarira. Pawulo nawe yaravuze ati jewe nukuri ndagomba gukora iciza mugabo ikibi kikantanga imbere. Voilà, nanje hari gihe noshobora kuba nagomvye kuvuga neza, voilà, bikanyanka ngasanga navuze nabi. Mumbabarire rero, ariko kandi naka kantu mukumve, umuntu wese aba ariko ararenganywa, jewe ndifadikanya nawe mu gihe mbona yuko vy'ukuri ariko ararenganywa, mu gihe mbona yuko atari mu manyanga, aho ndemera nanje nkavuba. Akarenganyo oya sindagakunda kabisa, sindagakunda na gatoya. Nuko rero muhezagirwe, Imana ibahezagire mu byanyu no mu banyu. Ntimwibagire no kugira subscribe ku ishure ry'abarundi bose, ntimwibagire no kugira subscribe kuri ya yindi chaîne twababwira yitwa Hidden Authenticity. Ibisigaye reka twibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.